Reka ndabaramutse nizera ko mumeze neza cyane. Icyo mwumva ni Didman Pro, ikiganiro ni X News n'ahandi ni kuri Let's Tag. Ndakwibutsa kuraba ko wahejeje kudu followinga nimba uri ku rubuga rwa Facebook ndetse na Instagram, ariko kandi ku rubuga rwa YouTube naho urashobora kuraba ko wahejeje gufyonda subscribe. Ndakwibutsa ko ushobora gusoma amakuru mu buryo buramvuye ku rubuga rwacu ni www.letstag.net, aho ushobora kuhasanga amakuru atandukanye. Iki ni ikiganiro X News, ikiganiro tugaruka ku makuru atandukanye cyane aba ariko aravugwa muri ikano kanya. Neza na neza aho twahisemo kugaruka ku makuru y'umuririmbyikazi Estanish, ubona ko yatanze ubutumwa ku mu legend, ubona we sundi ni Kidumu, inararibonye. Umwe mu baririmbyi twavuga ko bamaze igihe kitari gito bariko bakora umuziki, yaramuye benshi ariko kugeza nino saha aracahagaze neza cyane. Tudatevye ni Estanish yakoranye na Kidumu mu mwaka wa 2019, umva ko haheze imyaka 6 neza na neza abahujwe n'indirimbo umbamwe. Indirimbo twavuga ko yabaye indirimbo nziza cyane, indirimbo yatumye abatari bake bakunda Estanish, ubona ko yarakira umuririmbyi mushasha ariko yatumye abatari bake bamwizera benshi, bituma babona impano yiwe idasanzwe ku bwa buno bufasha bwa Kidumu. Twavuga ko ino ndirimbo yagejejwe kure nuko Kidumu yahisemo kuyishira ku rubuga rwiwe rwa YouTube, byatumye ino ndirimbo irabwa ku rugero rushimishije. Twavuga ko ari indirimbo ugerageje kuraba n'ibiharuro ku rubuga rwa YouTube ihagaze neza, kuko kugeza uyu munsi imaze kurabwa n'abagera ku miliyoni n'ibihumbi 800. Ni Estanish yerekeje ubutumwa kuri Kidumu, aho yanasavye ko abamwegereye bumufasha kumushikanira abuno butumwa. Nuko reka tubasomere buno butumwa, turaza kugaruka kugira ico tuvuze inyuma yo kumva uno butumwa, aho yagize ati: abari hafi ya Kidumu Kibido mushikanire ubu butumwa. Nukuri umuntu yakunteranije ko yarakankoze na emoji z'amarira nyinshi. Yabandanije ati: ibyo kuvuga ko je nigeze ntwara inda yawe sije nabitanguje kijya gihe ca umbamwo songe, nabagombye kuducanishamwo. Je urazi how much ndakubaha muvyeyi, nukuri sindishavu dusubire dushire hamwe. Ni buno butumwa twavuga ko bwatumye abatari bake bagira ico bashikirije, ariko kandi abandi bakaba batangaye kuko batari bazi ko hashobora kuba hari icuka kibi hagati ya Estanish ndetse na Kidumu. Uko biri kose twavuga ko hari bamwe bamenye uko tumvikana hagati ya Estanish, ariko hari n'abandi benshi batigeze babimenya. Ubona ko Estanish yahisemo gushira ukuri ku mugaragaro ndetse anasaba imbabazi, yongera anasaba n'abari hafi ya Kidumu kumushikanira buno butumwa. Ubona ko ari ibibazo byari bifatiye kuri bimwe twavuga ko ari urusaku canke kudenderezanya. Ubona ko vyigeze kuvugwa nubwo bitageze kure ko Estanish yoba yaragiraniye imigenderanire hagati yiwe na Kidumu kiriya gihe ca umbamwo. Akumbure uno munsi nyuma y'imyaka 6 Estanish aje kubihinyuza, ariko abantu benshi bakomeje kwibaza why ico gihe cyose bari ibintu bimaze imyaka ingana uko kose ubizanye uyu munsi, nimba ari kumusaba ikigongwe kuvyo bavyaravuzwe, kuki ubizanye uyu munsi? Abatari bake bakumva ko habayemwo uguteba, abandi nabo bakumva ko harimo agatego ko yo bari beze nkuko abaririmbyi usanga bagoye. Twandikire muri commentaire, we wibaza iki? Mbega ikicuka kibi Estanish ashize ku mugaragaro no munsi cyo bacarahabaye canke nico bashoboye gucreate kugira ngo bashobore nko kuba bariko baritegurira nk'ikindi gikorwa? Muri rusange twavuga ko abartiste kenshi batamenyegwa. Iciyumviro cawe muri commentaire ni ntangere. Reka tukubwire ko tugukunda cyane. Yari Didman Pro kuri Let's Tag, ndabakunda sana.